kubu bwoko bw'ikirundi ubu budufasha cyane kubera ko ari ubwoko bumenyereye aka karere k'iwacu abantu bose bashobora kuzitunga ata kibazo bafongera tukaba dufise n'izi mbata izo zera izi zera novuga ko ari imva makungu imbata bita owa ku mwimbu wazo nivyo kubamaze kubimenyera bakongera bakavyiga n'imbata zizimbye imiryango y'imbata itari mike duhereye ku mbata izi dusanzwe tuzi ko ari iz'ikirundi cyo bita barbari ni canare locale nizo dusanzwe dufise ngaho iwacu abantu bose batunga izi mbate zirafise ibyiza byazo nk'uko mubizi mu kirundi abantu barakunda iby'ikizungu gusumba ariko kandi nagomba kuvuga ko izi mbata z'ikirundi jewe zimfasha mu kugwiza umwimbu kwizi mbata zindi z'ikizungu iyo zimpa amagi hanyuma nazo zikandarira kuko imbata mu bwoko butandukanye bwazo amagi yazo turayazana tukayaraririza cyangwa tukaba tuyafise tukayarariza bivanye nuko ibisabo by'abantu bariko baradusaba ko bagomba kuzorora bamaze kuzibona barazikunda cyane n'imbata zikundise mu mpangu z'abantu n'imbata zinararira mu majambo make hanyuma tukongera tukagira n'izindi mbata zitirirwa abashinwa n'imbata bita corvel harimo imbata z'ubwoko butandukanye tunabaye muri cyamara musivanye naho mu wese ahereye kuri no Marius Spark nako tudakora twama tubazana ibintu bya bindi nyene mumenyereye twongera tunafasha n'abandi batandukanye mu migambi itandukanye kugira ngo ivyo bariko barakora bimenywe na bose usanga hari ico ndiko ndakora nawe ugasanga uragikeneye ntaca ndakikuzanira mwambonye rero nta handi ndi hano hantu muri Urban Poultry Farming ahantu ushobora kuronka ubworozi bw'ibiguruka bitandukanye hari imbata hari dendwe hari inkoko hari ubwoko bwinshi butandukanye icyo ukeneye cyose hano muri Urban Poultry Farming ushobora kuronka nk'uko mubibona hano tubona ku gicapo ubu naho tugire twirabe amasomo yanze hama ntuzubure gutunga imbata ntuzubure gutunga za mbata uhora uvuga ati izi ntari twozikura atari mu Bufaransa no muri Europe ariko muri ino farming ushobora kubironka twagiye twirabire byinshi biriko birakorerwa hano twagiye rero nkuko mwatubonye twageze muri ya ferme Urban Poultry Farming tuge twabonere byinshi tuge twigira ibintu byinshi cyane bitandukanye waravuga ati narahize imbata narahize imbata nziza z'ubwoko bwiza cyane ntandi ngo nozikura narahize mu Burundi nabo ariko muri kino kigo urashobora kuzironka tubaramutse cyane umeze neza ikaze cyane ego muri Urban Poultry Farming tubaha ikaze murakoze cyane kudutemberera namwe murakoze cyane okay twahageze hano amazina yanyu ibikorwa biriko bikorerwa hano twabonye hari ubworozi bwinshi bw'ibiguruka hari n'ibiguruka byinshi tashoboye kumenya ariko hariho n'abandi babimenye bashobora kuvuga ati bijya bintu ndabikeneye akazina kanyu hano turi ni hehe ego murakoze cyane ku ico kibazo muhejeje kumbaza ubwambere bwo no gushima kuko mwatugendereye kuko ibi bikorwa dukora birasaba ko bivuga na cyane cyane ababishikana kure n'abasanzwe babijejwe nyene bafise aho bavugira bafise aho bakurikirana ibikorwa byose bikagenda neza rero nkuko bimubivuze aha ni mu kigo Urban Poultry Farming mu mfunyapfunyo IPF aho dusanzwe dukora ibijanye n'ubworozi bw'ibiguruka na cyane cyane mu muryango w'imbata aho mbese turiko turategura ico twita centre de naissance de canard aho twifuza ko tuzokwigisha tukahereza abantu benshi abajene ikibano inyigisho ibintu bitandukanye rero nkuko mubibonye nivyo mucinjira ngaha mwabonye yuko dusanzwe dufise ivyorogwa bitari bike mu muryango w'imbata na cyane cyane yuko ubwoko bw'imbata dufise ngaha burenga gato butandatu ni ukuvuga ngo ni umuryango w'imbata zitandukanye rero nk'uko gutandukana niyo dusanzwe dukorera bino bikorwa kwigisha abantu mu kubera ingene batangura donc ni entrepreneuriat dusanzwe dukora mu kwigisha abantu ingene bashoboye kuva hasi bakaduga bakagera ahantu nabo nyene by'ukuri
bashoboye kuba bobona ko hari ikintu kiriko kirahinduka. Murakoze cyane. Okay, mwaratanga ubworozi bw'imbata. Mbega uno mugambi mwawutanguye ni ikihe kintu catumye uvuga ati tuge korora imbata, abandi barorora impene, barorora inka, barorora ingurube, barorora ibitungwa bitandukanye. Mbese n'inkoko twabonye harimo inkoko zikenya ariko ikigwiriye n'imbata. Gute mwahise nk'imbata rino banga ico novuga kubijanye n'ivy'ubworozi, umuntu wese haragera igihe akabona ati jewe kino kintu no gikora bivanye n'umusaruro umuntu ariko aragikura. Kubisanzwe nsubiye inyuma gato y'ikumbata ngaho iwacu abantu benshi bazi yuko igikoko c'imbata atari igikoko c'agaciro. Mugabo kandi murabizi neza igihugu iyo kiriko gitera kije imbere kibwirizwa kuba gifise abantu baciyumvira ko biyumvira ivyaco, biyumvira iterambere, biyumvira ko kina kiriya na cane cane cotuma haba isho no kwita impinduka kuraba canke bariya kugira ngo umwimbu mu bijanye n'ibifungurwa wiyongere. Rero ku ciyumviro c'uko twagize imbata, twahisemwo imbata, icambere cyo nagomba mvuge ngo igitungwa c'imbata ni igitungwa ciza cyane, n'abantu bagitinya. Ni igitungwa ubwa mbere bwobwo gifise inyama ziryoshe kurusha izi nkoko. Kabiri gita neza, gatatu kiraramba, kane kiravyara kigakuza ata kibazo, kuko iyo hageze ko kivyara ubwaco mu vyiza vyaco kiravyara imishwi irenga 200. Kandi nkuko mwabajije mugitangura, ibanga nuko abantu bagomba kumanza kwiga kugira ngo dushike kuno mugambi wose mubona tugeze ko, nuko twafashe umugambi wo kumanza kwicara hasi tukiga. Inkoko twarazitanguriyemwo, inkwavu turazijamwo, ibindi turabijamwo, ariko hari aho umuntu yisanga avuga ati je ngaha hantu ndabona kumengo hari icoza gisumba ico nahora nkora. Rero mu byo novuga na cyane cyane no munsi by'ukuri umwuga w'ubworozi bw'imbata gushika uno munsi maze kuja kwishure nkiga nkamenya ngatahura, nabonye abandi dusanzwe dukorana mu ibintu ko mfise connection zitari nke haba mu gihugu canke hanze yaco, bambwira ivyiza byavyo bakongera bakanyereka aho bahereye niyo bariko baragera. By'ukuri ndumva kumengo ubworozi bw'imbata ndafise inyota na siroga cyane cyane ya Urban Poultry ivuga ngo urugo rwose rugira imbata mu Burundi. Urumva ko ni igikorwa kidasanzwe. Rero nkuko mubibona ahanini ndahamagarira abantu gukunda ubworozi. Kabiri, gukora ikintu umuntu yiyumvamo biratuma umuntu agera kure gusumba. Uko ngaha mwasanze ngaha nuko mwasanze nambaye gutya, ubu ni bwo mba ndi mwitaburiya, mba ndiko ndazigaburira, mba ndiko ndaziraba, haba kanakariye nta muganga je ngira ndavyikurikirana. Uvuga ngo mu Kirundi basokora bavuze ngo ushaka inka ryama nkazo, kandi n'ushaka imbata agenda nkazo urumva agenda nkazo. Okay, murakoze cyane, muratuyagiye ibintu byinshi icatumye uno mugambi ukorora imbata mu wijukira. Twabonye murafise imbata z'ubwoko bwinshi butandukanye. Mbega murashaka kudutembereza gatonya kugira ngo dusigurire abariko baradukurikirana, abari kure hirya no hino kugira ngo babibone. Kubisanzwe aha dufise imiryango y'imbata itari mike, duhereye ku mbata izi dusanzwe tuzi ko ari iz'ikirundi cyo bita barbari, ni canare locale, nizo dusanzwe dufise ngaho iwacu abantu bose batunga. Izi mbata zirafise ibyiza byazo, nkuko mubizi mu Kirundi abantu barakunda ivy'ikizungu gusumba, ariko kandi nagomba kuvuga ko izi mbata z'ikirundi jewe zimfasha mu kugwiza umwimbu kwizi mbata zindi z'ikizungu iyo zimpa amagi hanyuma nazo zikandarira, kuko imbata mu bwoko butandukanye bwazo, kubu bwoko bw'ikirundi ubu budufasha cyane kubera ko ari ubwoko bumenyereye aka karere k'iwacu, abantu bose bashoboye kuzitunga ata kibazo bafise. Hanyuma kandi nizo zoroshe ku mahera makeyi, ariko bidasigure yuko zidatanga umwimbu uri hejuru. Turongera tukaba dufise n'izi mbata izo zera, izi zera novuga ko ari mva makungu, imbata bita oa bazita na makanare yo mu ma ocean. Izi mbata zikunda amazi, mu Giswahili bayita ngo batamai. Izi mbata kubisanzwe zirafise ibyiza ku mwimbu wazo, nivyo kubamaze kubimenyera bakongera bakavyiga. N'imbata zizimvye, zirazimvye, ziri hejuru gatoyi, ariko bidasigura yuko ukuzimba kwazo gukomoka kungene tutarazorora ngo zigwire. Nizamara kugwira, umurundi wese muri yasiroga yacu maze kuba ko umurundi wese afise imbata atawuzisubira kuzimbira.
hanyuma amagi yazo turayazana tukayaraririza cyangwa tukaba tuyafise tukayarariza bivanye nuko ibisabo by'abantu bariko baradusaba ko bagomba kuzorora bamaze kuzibona barazikunda cyane n'imbata zikundise mu mpangu z'abantu n'imbata zinararira mu majambo make hanyuma tukongera tukagira n'izindi mbata zitirirwa abashinwa n'imbata bita corvel harimo imbata z'ubwoko butandukanye basho kwinjira imbata z'ubwoko butandukanye murabibona hari izo mbona zifise amabara umengo zambaye inkofero ni ukuvuga ngo izi mbata zifise akamaro kuko zozo n'amapondeze zirata gusa ntabwo zirarira rero za mbata z'ikirundi zica ziza kumfasha muri cya gikorwa nabasigurira hajya hejuru ndababwira yuko zozo zica zifata akazi ko kurarira kugira ngo ngire wa mwimbu wihuta kuri zo abazikeneye bazironke atakibazo bafise rero nico gihe no kuvuga ngo jewe ndi ku gikorwa na cyane cyane yuko igihugu hari hangiro cihaye yuko umwaka wa 2040 2060 hazoba ari ibikorwa tumaze kugera rero kuva tubitangwe no kuvuga ngo bigomba guhera kare bikaduga uko igihe kigenda kiragera kikagenda kwagera twamaze kwashika imbona kazoza muza mwaramaze kuyitangura tumaze kuyibamwo tumaze kuyikorerako no kuvuga ngo igisigaye no kuraba ko wa mwimbu nyene tuko turakorerako bigenda neza ariko kandi navuga ngo ni byiza kuko turamaze kubona inyungu kuri zo turamaze kubona ko birashoboka mu gihe ingufu zacu zose zoja hamwe gukorera hamwe amashira hamwe gukorana n'abanyamitahe byofasha cyane kubera yuko nga mu Burundi nagomba mvuge ngo nta kintu na kimwe kidashoboka kuko ibyo kujya turabifise amatere turayafise ikintu cyose kirahari gishotuma umwimbu utera imbere wayoroye ishobora kumiro bingana gute bivangiye izimbata kubisanzwe no kwanza kumya igihe cyazo cyiza imbata ivutse mu kwezi kwa mbere mu kwa gatanu bihejeje gutanga umwimbu wa mbere irigi ryayo riboneka hanyuma kandi bivanye no kushaka kuyorora bishoye kugira ukayigira donc ukaya viande ilishère izinyama canke nawe ukayigiriye amagi nuvuga ngo iyo wayigize irisheri ipima hagati y'ibiro 5 n'ibirindwi iyo nawe wayiteguye kubwa amagi ibiri hagati y'ibiro 3 n'ibiro 5 nuvuga ngo nico gihe tugerageje kuraba no munsi amakomande tuba dufise ku biro imbata by'ukuri zatanga umusaruro umeze neza murakoze cyane hari abantu benshi bazoshobora gukurikirana ino video batari ngaha muri kino kiyaya Cimba bega hari umuntu ashobora kwibaza ati imbata ishobora kuba he na he ishobora kuba ikima zose zaha mu Burundi yes imbata kubisanzwe ngaha kugataka ku Burundi nta hantu na hamwe taba turamaze kubipima kugataka ku Burundi nta hantu na hamwe zitaba bwambere bwo murabizi yuko imbata ikunda amazi tugeze ahantu hakanye imbata irahaba tugeze ahantu hashushe imbata irahaba imbata iri adapta donc ku gice cyose cagataka ku Burundi yes murakoze cyane okay ikindi naco mwavuze yuko muri ko muragwiza buri muntu wari we wese arashobora kuvuga ati ndakeneye zirya mbata zera zirya za owa ndakeneye izi mbata zishinwa ndakeneye izi mbata z'indundi mbega uzoshobora gukenera intuzenye imiswi arashobora kuronka ata kibazo bo nagomba ubwa mbere bwobwo imbere yuko ndababwira ko bozironka ntera kamo ugwaruka ukuzironka imbata zirashoboye kuboneka mugabo nibande babikora nitwebwe nyene Uburundi bwejo nitwebwe nyene tugomba kumva kumengo twabyutse tugahaguruka kugira ngo dukore tuve muri ya marigara tuve muri bya bikorwa bigayitse tuve muri ya matabi n'ibindi tuve muri bya bindi byo tumigiye gukizwa gisubira inyuma ariko dutere kijimbe rero nagomba kuvuga ngo imiswi yose abantu bo kwifuza uyu munsi tumaze kuba tugeze aho tubona yuko imiswi twayitanga cyane cyane ko umwimbu dukoresha hari umwimbu tuberuza imbata ubwazo hari umwimbu dukoresha amamashini bivanye n'amakomanda abantu barondera turashobora kubasereva ku giciro kubishe byose abantu bifuza ibyo bura navyo murumva yuko igihugu nkuko cyama kibivuga dufise uburenganzira bwo kuzizana ndafise uburenganzira bwo kuzizana ndazikuye mu bindi bihugu kuko yamaze kugira ama connection
atari make mu bijanye n'ibi by'ubworozi bw'imbata. Yego. Hari undi nabaza ashobora kuvuga ati nabonye baroroye jewe rero sinshaka korora shaka ashobora kuba afise nka restaurant cyangwa hoteli shaka izinyama zozo arashobora kuronka kuza kugura muradanaza izinyama na cyane cyane ega ibi bikorwa byose nibifise iyo biherera turorora mugabo kandi dufise n'intumbero yo kugaburira abene gihugu kugwiza umwimbu kugira ngo nanone baronke ibyo bafungura nuko iyo tugiye mu maresitora tuba tugeze mu gihe cyo gusohora ibyo twatunze hari ziba zigeze zeze hari ziba zigeze kuribwa urumva izo zose ziba zikeneye abakiriya kugira ngo twongere dutangure duhereye hasi ngo abandi bantu nabo izindi nazo zikure ni kurakurana rero kubifuza kubaga kubifuza korora kubifuza inyigisho kubifuza ikintu cyose coba kijanye n'ibi by'ubworozi manuro canke n'ibindi bintu turi ngakugira ngo ivyo bikorwa byose bibe. Murakoze cyane mwavyumvise nimusubiye kuvuga ati twabuze imbata hari amagrupe amwe y'aborozi usanga aborozi bariko baravuga ati twabuze amagi y'imbata twabuze imbata nziza twizeye twabuze iki ariko ngaha muri urban poultry farming bazobafasha ibintu byinshi bitandukanye bazobaha inyigisho bwa mbere na mbere tanguje gutunga korora ikintu uzi gukurikirana kugira ngo bigende neza bazoguha imiswi yo kugira yo gutanga ubworozi nubwo uzoba ukeneye akaboga uzoshobora kukaronka aka message woha abarundi n'abarundi kazi na nyarijya yuko hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi uburimyi n'ubworozi buza imbere ni giki woshobora kubatumirira intererano canke message ushobora kubaha kugira ngo bumvirize abamaze kubikora ubabwira ati nukuri hari ibanga ariko nkuko mwabivuze nyene hari ibanga ego bo message ya nyuma numva kumengo notanga ni benshi tumaze kuganira ku bijanye na buno bworozi kandi ni benshi bicimwa bino biganiro nyene tumaze kubona ko ari ikintu bamaze kugera turamaze kuronka ugwaruka kenshi ruturondera rero nagoma ntera kamo buri zina murundi wese kugira ikintu yoroye mu rugo iwe yego nukuvuga ngo na cyane cyane ibi by'ubworozi bw'imbata imbata nagoma mvuge yuko ishobora kumara n'iminsi biracacu igaburiye mugabo ikaba iriho ko urashoboye kuba atakintu ufishe ukayironderera ibyatsi gafungura urashoboye kuba atakintu warose umunsi eji karya kandi kikaguma ari gitungwa by'ukuri kimeze neza hanyuma kabiri nuko nabivuze igitungwa cyose mbere yuko umuntu acorora agomba kumanza kwiga mbega ni gute no bikora hanyuma kugwaruka ndasaba ugwaruka by'ukuri rutwegere tugwigishe tugwereke n'ibyo rugomba gukora gatatu naho ndafise inyota kuzobona ko intumbero y'igihugu iby'igihugu kidusaba kuzobona ugwaruka by'ukuri mu Burundi rwageze kure mbese kandi ngatera kamugwaruka gwifuza gukora bino bikorwa kuko twegera na cyane cyane ko natwe tuguma twegera abo dufata mu migongo nka leta cyangwa amashira hamwe abona ko dushoboye gukora kugira ngo twagure cyane na cyane cyane ko twifuza kugera kure rero no kuvuga ngo turiko tugerageza uburyo bwose duca hirya no hino kugira ngo leta ibone imigambi turiko turakora nayo dufate mu mugongo kuko hari n'abayatora ntihagire ico bayakoze ariko no munsi twovuga ko turi ku kazi arabashima ibikorwa byacu kandi nanje nkongera ngatera kamwe ndababwira ngo aha mubona tugeze saha twahereye cyane hasi twahereye kure gose no kuba tugeze no munsi no kuvuga ngo ni wa mwete ni bya bikorwa kwa gukora tukakura amaboko mu mutwe rero mu ijambo rimwe ndahamagariye abarundi n'abarundi kazi ugwarukana cyane cyane kutivanga mu bintu byose byo tugirira nabi ariko tukaza tugashira ingufu hamwe tugakora niryo jambo numva hanyuma mu gusozera ndavuga ngo umuryango wose mu gihugu urugo rwose rugira imbata Imana ibahezeye murakoze cyane turabashimiye sawa sawa karibu cyane mugure mwige hama ubworozi bugere kure ntiwitinye nimwakenera kugira commande canke kubaza byinshi byerekeye buno bworozi buno mworozi nimero ziwe murazisanga muri description muri commentaire ubutazozibona azonyandikire ndazimuha turabashimiye rero cyane mugira amafaranga n'imihezagiro turabashimiye sawa sawa